Eka ndabaramutse n'abahakaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ICTV, chaîne yabemereye kuja bashikiriza amakuru atandukanye abavugwa nk'ayavugwa muri politike mu mutekano, inkuru zivugaruka ko cane mu binyamakuru byagiye biratangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ayandi makuru tuba twegeranije tuvanye mu masoko yacu, turavyegeranya vyose mukabikurikira kw'idonido. Ano makuru tugira tubashikirize harimwo amakuru yihuta ariko harimwo n'ayatiye ubwoba, aho tuza kubabwira ku mutegetsi akomeye mwiperereza yamaze kwinjizwa ibohero. Icipfunze uyo mutegetsi muraza kugikurikira muri ano makuru mu buryo bw'idonido, tuze no kubabwira ibintu vyinshi cane biriko birabera mu butegetsi n'amanyanga adasanzwe ariko araba muri kino gihe, byose muraza kubikurikira. Turaza gukurikira kandi izindi nkuru zitandukanye ziravugwa incungu yo kwikukira ku Burundi. Ubutwari bwaranze Rwagasore, ubukerebutsi n'ubushinga ntahe vyamuranze mu kugwanira intahe yo kwikukira ku Burundi. Gushika n'uyu munsi hambeze imyaka 63 ntiburazimangana mu mitima y'abarundi, kandi ntibizokwigera buzimangana gushika no kubuzukuru n'abuzukuruza bacu, kuko ubwo butwari buzokwama bwibutsa abarundi ingene igihugu cashoboye kwikukira abakoroni bakatuvako, abarundi bagakira zana magi zana masoro, abarundi bagakira ca kimoko bakubitwa n'abazungu. Ariko rero iyo myaka 63 ishize, uwogarukana Rwagasore uno munsi yobabara ku rugero rutagira uko rungana, kuko ivyo yagwanira, bwa bwigenge yagwanira, kwa kwishira no kwizana yaharanira, ya ntahe yo kwikukira yarondera, abarundi twarayirose n'ivyo abazungu baratuvako, mugabo duca turonka abakoroni b'abarundi bene wacu, duca turonka badukubita ikimoko tuvukana, abaribo bahinduka abakoroni. Kuko murabona kuno munsi aba barundi bene wacu bafukamye mu ndi gihugu, izi mbonera kure, uyu Evariste Ndayishimiye, aba ba Reveriyano Ndikuriyo, nibo bonyene bafukamye mu nda igihugu, nibo bonyene bahindutse abakoroni, nibo baducumita batwibutsa uyu mubabaro udasanzwe Rwagasore yagize wo gushobora kugwanira iyi ntahe yo kwikukira. Muri kino gihe rero turiko turahimbaza imyaka 63 incungu yo kwikukira Rwagasore agandaguye, ni gihe ciza cuko abarundi dusubira gukubita agatima mpembero kugira ngo tugwanire ubu butwari, tugwanire kwikukira nyako Rwagasore yarondeye, mugabo ntitugushikire. Ya mihimbiri babasuma n'abambuzi Rwagasore yavuga ko badafise ikibanza mu gihugu, uno munsi nibo bifatiye igihugu mu ntoki, nibo bifatiye ibintu vy'igihugu babishira mu ntoke zabo. Naho abarundi kugira ngo duhaguruke dufatane mu nda, tugwanire kwikukira nyako, twiyamirize izi ntwaro z'abasuma n'abambuzi n'imihimbiri Rwagasore yari yaravuze. Kuko yari yaravuze ko ibibazo bihanze abanyagihugu bato bato bitegerezwa gutorerwa inyishu. Rwagasore mu vyo yipfuza, ntiyipfuza ko umurundi azobura igitoro nk'uko turiko turakibura uno munsi. Rwagasore mu vyo yipfuza, ntiyipfuza ko hari umunyagihugu asubira kandi kugandagurwa nk'uko birirwa baragandagurwa uno munsi. Rwagasore mu vyo yipfuza kandi mu vyo yagwanira, ntiyashaka ko hariho umurundi azosubira kurenganywa n'ubutungane. Rwagasore mu vyo yari yaragwaniye, mu vyatumye asesa amaraso yiwe, kwari kugira ngo ntihagire umurundi asubira gutwagwa ivyiwe. Mugabo uno munsi ivyacu bitwagwa n'imbonera kure turorera. Uno munsi
abacu baragandagurwa, ntituronka n'uburenganzira bwo gushobora kubashingura. Uno munsi abacu bararenganywa, bakangazwa, tukangazwa, tukimwa uburenganzira na bumwe mu bintu vy'igihugu cacu. Niho rero mvuga yuko gusubira guha agaciro irira gitwarazwe n'incungu gwa gasore, nuko abarundi dufatana mu nda tugasubira guhaguruka tukabigwanira, tukabiharanira gushika tubishikiriye. Bitagenze gutyo aka kagwi k'imbonera kure kabandayishimiye n'abandi baracabandanije baducura bufuni na buhoro. Mugabo nagomba guha icizere abarundi kuko bigenda kose hakiriho abarundi b'umutima bishigwa rimenetse bazohaguruka bakagwanira iriragi n'ubu butwari n'ubu bushinga ntahe twarazwe n'incungu yacu yo kwikukira gwa gasore Louis. Murakoze. Epitase Nshimirimana ni umuvugizi w'umugambwe MSD utavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD. Epitase Nshimirimana akaba ari mu kiganiro yahaye bagenzi bacu bo ku kinyamakuru Romanda, aho avuga ko umugambwe MSD ubona ko abakoroni b'abazungu ngo basubiriwe n'abakoroni b'abarundi, ko imihimbiri n'abambuzi ataho bagiye. Umuvugizi w'uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba yabivuze mu gihe Burundi bagibuka imyaka 63 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Ubwa Epitase Nshimirimana iyo ncungu ni ivyo ncungu y'intahe y'ukwikukira yaharanira mu biriko bihonyangwa muri kino gihe n'intwaro ya CNDD-FDD. Ni Epitase Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD utavuga rumwe na CNDD-FDD. Turiko turavuga kubibera mu gihugu ndetse no kunyuruzwa kw'abantu, abandi bakicwa, ariko cancane bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Nkari inkuru yifatwa rya Patiri Olivier Ndayikengurukiye yari yafashwe n'abakozi b'iperereza ariko akaba yararekuwe. Uyo rero nawe akaba yarekuwe n'iperereza ry'u Burundi nyuma y'indwi yose yaramaze aborezwa igufa mu iperereza. Aho yasohokeye yaciye aja kuvuzwa, akaba yarafise ingorane zo gutambuka ndetse no gushobora kuvuga kubera kuborezwa igufa tortire yoba yari yarakorewe n'abakozi b'iperereza. Aho rero bumviye wabarekuwe nk'abaryango ba Patiri Olivier Ndayikengurukiye bari bazi ko bagiye kwiruhutsa, ariko siko biri. Ibihe ntibivoroheye muri kino gihe kuri uwo muryango, ibintu birakomeye. Bamwe mu maryango bakaba ariko barahigwa, hakaba hari n'imbuga hari n'imiduga y'igipolisi n'iperereza iguma ikurakuranwa ku ngo za bamwe muri bo. Hakaba hari n'abarondegwa, hakaba hari n'abatelefona ngo bavuge iyo Patiri ariko aravurirwa. Hakaba hari n'ababazwa ko bo kwerekana bamwe mu bavukanyi ba Patiri. Ibintu rero bikaba bitiye ubwoba kuri uwo muryango uri kuratebwa ubwoba, aho batazi uko bagiye kubigenza mu gihe ubutegetsi bubandanya kubakurikirana. Mbere hakaba hari bari ko baratega ubwoba ko bashobora no kugirirwa nabi. Sivyo byonyene kuko mu minsi iheze hari inkuru twari twabahaye muri ku munyeshure Olivier Nshimirimana, akaba ari umunyeshure akaba hari yari yatwandikiye avuga amakuru y'umunyeshure yoba yaranyurujwe Gitega. Umunyeshure akaba avuga ko yiga muri kaminuza y'u Burundi muri campus Zege y'Igitega. Iyo rero akaba yari mu gisata bita Fabi canke faculté d'agronomie et de bio-ingénierie. Uyo rero akaba yamaze kumenyekana ko yafashwe n'abakozi b'iperereza. Uyo munyeshuri yiga mu mwaka wa gatatu, kubera ko hari amakuru yandi y'idone twamaze kuronka kwinyuruzwa ryiwe. Ariko nanone wari yatwandikiye ico gihe yari yavuze ati uyu ndabahaye yitwa Olivier Nshimirimana, akaba avuka ku mutumba Bigoma, zone Muyira, commune Kanyosha, mu ntara ya Bujumbura Rirare. Ni umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi, ubu yariko aheraheza umwaka wa gatatu muri Fabi
Izege ni muri departement ya nutrition yanyurujwe muri komine Gitega gerekerezo rya 2 z'ukwezi kw'icumi 2024 gushika ubu ntakayambukiwe. Ndabahaye iyo foto yiwe ngo muzamutabarize mwandike musabe amakuru y'umuntu azi vyiwe yatange, nanje ndacarondera biwabo sindabatora ngo tuvugane. Ubwo n'ubutumwa twari twarose bw'umwe mu bari bariko baratabariza umunyeshuri. Amakuru twamaze kumenya nuko uyo munyeshuri yamaze gufatwa n'inzego z'iperereza. Umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi Olivier Nshimirimana yanyurujwe n'iperereza nkuko rero twari duhejeje kubibabwira. Uyo munyeshuri akaba yamaze kwemezwa ko ari mu minwe y'iperereza n'amasoko yacu yo kwizera. Ubu rero tukaba dushobora kwemeza ko uyo munyeshuri Olivier Nshimirimana yanyurujwe n'iperereza. Olivier Nshimirimana ninde? Tumaze gutohoza twasanze hari bikeya bihinduka mu mwitondoro wo munyeshure yanyurujwe. Olivier Nshimirimana akaba avuka ku mutumba Bigoma, zone Muyira, komine Kanyosha, mu ntara ya Bujumbura. Ni umunyeshure muri kaminuza y'u Burundi, ntabwo yiga muri campus Zege nkuko vyari byatanzwe n'iryo soko ryacu ryatuhaye amakuru rimutabariza. Olivier Nshimirimana akaba ari muri campus iri mu gisagara ca Gitega, aho benshi bita Centre Vétérinaire kuri ISFA, ni Institut Supérieur de Formation Agricole, mu gisata bita TARE canke Technologie Alimentaire, mu mwaka wa gatatu. Abagenzi biwe bakaba batubwiye ko ata bintu vya politiki bamuzimwo. Inyuruzwa rya Olivier Nshimirimana, makuru dufise aremeza inyuruzwa rya Olivier Nshimirimana kwigenekerezo rya 2 z'ukwezi kw'icumi 2024. Abo twaganiriye bemeza ko Olivier yafashwe asohotse ico kigo yigamwo, kandi ko yafashwe hari abagenzi babona hari imodoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine Toyota Hilux yera ifise ibiyo bitabona, imparati yoba yari inyegeje. Abayirimwo bakaba barasimbiye kuri Olivier Nshimirimana mu kanya isase, baba baramwinjije muri iyo modoka iciva ngaho yiruka. Vyose bikaba vyabereye mu gisagara ca Gitega. Hari amakuru avuga ko Olivier Nshimirimana yoba yaciye ajanwa mu iperereza Gitega, ariko amasoko yegereye abiwe akaba avuga ko kugeza ubu bataratora aho apfungiwe. Iperereza mu ntara ya Gitega ritwagwa na Vena Ndayishimiye. Uyu kugeza ubu nta mabi akomeye yari yavugwa ko, ariko twizere ko azokingira ubuzima bwa Olivier Nshimirimana. Ni ikibazo tuzoguma dukurikirana kugira tumenye neza iyo Olivier Nshimirimana ariko arabarizwa. Uwogira amakuru y'umunyeshuri ashobora kwandikira muri ndondeza kuri nomero ya WhatsApp kamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 995. Mu gutangura no makuru twababwiye ko hari umutegetsi akomeye mu iperereza ry'u Burundi yamaze kwinjizwa umunyororo ibohero. Umukuru w'iperereza yarahagaritswe. Uyo mukuru w'iperereza mu ntara Cibitoke, na makuru dukura mu ntara Cibitoke avuga ko Colonel Felix Havyarimana yahora atwara iperereza muri iyo ntara yahagaritswe mu ndwi iheze. Amakuru tumaze kuronka avuga ko Felix Havyarimana yagirizwa ubusuma yakoze mu iterabwoba ku mudandaza w'inzahabu. Felix Havyarimana akavuga ko avugwa ko hari umudandaza w'inzahabu azwi muri BRB yategetse kumuha ku nguvu amafaranga yo bashika imiliyoni 475. Uyo mudandaza yoba yahamagawe mu biro vya Felix Havyarimana, hanyuma asinyishwa mu iterabwoba ryinshi ko atanze ayo mafaranga. Wa mudandaza na bagenzi we bo baciye barega Colonel Felix Havyarimana, bimuviramwo guhagarikwa kubera umanyanga yabakoresheje. Tukaba tubandanya kurondera idonido ry'ayo makuru ajanye n'ihagarikwa rya Colonel Felix Havyarimana. Ariko kubatamuzi ndabibutse ko Colonel Felix Havyarimana amaze imyaka inavugwa mu mabi atagira izina. Felix Havyarimana aramaze kurongora iperereza mu ntara za Muramvya, Bujumbura, Meri, Muyinga na Cibitoke. Akiri Muramvya kwigenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icenda 2020, Felix Havyarimana yasohoye ijoro abasore babiri
aribo Bienveni Ndacayisaba na Jerome na Karutimana abakura mu gasho ka komisariya y'igipolisi imuramvya abajana mu iperereza. Kuva ubwo ntibarigera basubira kuboneka mu gihe yararongoye iperereza mu ntara ya Muyinga. Felix Habyarimana yaravuzwe mu inyuruzwa ry'umunywanyi wa Seneri Viateur Nzigo muri ntwarante 2023 nibwo umunywanyi wa Seneri ivugwa ko yanyurujwe. Kuva ubwo nta gakuru kiyo nyankamugayo. Muri Rusama naho 2024 Felix Habyarimana yimuriwe mu ntara ya Cibitoke. None muri izi ndwi zibiri ziheze haravuzwe abantu batatu bagandaguriwe mu biro vy'iperereza mu ntara ya Cibitoke. Aho rero nitwibagiye ibiziga vyabandanije gutorwa muri iyo ntara bigahambwa bitamenyekanye. Colonel Felix Habyarimana ni umwe mu bakozi b'iperereza bakwiriye gukurikiranwa ku mabi bakora bamaze bakabihanirwa kubera ko ivyo yakoze ari bara, bakongera rero bakabwira imiryango iyo bashize ababo. Kugeza ubu Felix Habyarimana ntarigera abazwa ku mabi yo kunyuruza abantu bakaburirwa irengero. Namakuru tubandanya kubatohoreza tukaza no kugaruka ku bindi byinshi cyane biriko biravugwa. Mu miseze twabahaye inkuru zivuga ko umutekano w'igihugu utifashe neza kandi abategetsi bafise ubwoba bwinshi. Twababwira amarekritoma ari karakogwa mu gisirikare aho imisore cancane yigwiriyemwo imbonerakure iriko irinjizwa mu gisirikare ku bwinshi kubera ko hari ubwoba. Mbere Reverien Ndekuri akaba yarutse kugirisha inama imbonerakure zo mu ntara y'Amakamba zisaba kumera amagabo kubera ko ibintu bitifashe neza, ariko nanone akavuga ko umwansi ashobora kwinjira umwanya mu gisirikare cy'u Burundi. Nabo bemeza ko ariko barinjiza abasirikare mu gisirikare abazikoreramo. Si igihugu cacu gusa, mu bihugu byinshi rero abigeme ntibaragera ku rwego rwo gukorera cyane mu buzi bwo anyumwe ntibikunda. Bazoheza rero barabe bafatemwo bazi iherezo rya 14 gitugutu uno mwaka rirangire itarike 31 y'ukwezi kwa gitugutu. Murumva rero ni vuba. Tukaba duhamagariye abarundi bakwije ivyangombwa bose bisabwa kugira bazosome itangazo riza guca ku maradiyo rimanikwe no mu ntara zose eka no mu masengero atandukanye, ibinyamashusho kubimenyesha makuru eka n'urubuga rw'igisirikare rw'u Burundi. Iryo tangazo baraza kuribona kugira bazokwitabira ku kamo na cyane cyane barondera ivyangombwa biyandikisha hakiri kare. Uburundi burakeneye nk'abasirikare batari bake kandi bo kuja kugwana kubera ko hari ubwoba ko ibintu bishobora kumera nabi umwanya n'umwanya. Benshi rero bakaba bafise ubwoba kubiriko birabera mu gihugu. Namakuru abagezweho avugwa cyane. Mu kanya turaza tubashikiriza n'izindi nkuru ziriko ziravugwa zigaruka kirya nino. Ibihe byiza kuri mwese. Mu kanya tuze kubonana mu zindi nkuru ziriko ziravugwa.